Haleluya. Amen. Umunsi mwiza, umunsi w'Imana, Imana yongeye kutwongera. Tunezererwe rero twese abakoraniye imbere y'Imana, namwe mudukurikirana ku buhinga bw'ingurukana bumenyi, mwifatanye natwe kuri uno munsi mwiza Imana yaduhaye. Tugiye rero gutangura n'indirimbo yo mu gitabo ya 45 iravuga ngo ndakugomba mukiza we. Ndakugomba mukiza naho ntibasha kwijana, nifuza kuzuna ukajura nkomeza, sinzogira ico ntinya. Yesu yanahugomba, naho nzogenda nkimira, gukurikira uja. Ndakugomba mukiza we, niyo biyoheje cane, shizewe musundemesha, naho ndimizigako, sinzogira ico ntinya. Yesu njana ugomba, naho nzogenda nkimira, gukurikira uja. Ndakugomba mukiza we, naho nkiri muri iyi si, nisegeja no kuzuba, nizego no muziza, sinzogira ico ntinya. Yesu njana ugomba, naho nzogenda nkimira, gukurikira uja. Tugiye gusenga Imana. Data mwiza, turaguhaye icyubahiro, Haleluya. turagushimiye kuri Imana yacu, Yego, turagushimiye kuko umutabazi wacu, turagushimiye turagushimiye kuko uri umukiza wacu mu byago no mu byiza, ngo nta wundi mwami dushaka kugomba atari wewe. Yego. Turaguhaye rero icyubahiro kano gatondo, Haleluya, turaguhaye haleluya. amashimwe ku byo wadukoreye bikomeye bihambaye, na n'ubu uracyari kumwe natwe. Naco gituma umuririmbyi aririmbye neza avuga ngo ndakugomba. Natwe turakugomba mwami, ishengero ryose turakugomba, kugira ngo utugirire neza, utuyobore mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tugirire neza mwami, utuje imbere, tugirire neza mwami, utugwanirire, tugirire neza mwami, utwitwararike, utubere inyishu muri byose na hose. Turaguhamagaje rero kano gatondo, mubane natwe, uturongore, utuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga neza, baba babiri canke batatu bazoba bakoraniye ku bw'izina ryawe, nawe uzoba uri kumwe nabo. None mwami turaguhamagaje, mubane natwe, utangurane natwe, kandi uze kurangizanya natwe mu izina rya Yesu Kristo. Uwo twese ni wa mubi, Izina mu rya Yesu izina rya Yesu Kristo turahamagaje muhemu w'Imana, Haleluya. kugira ngo bari baturongora. Ku ijambo ryawe riravuga neza ngo abarongorwa na muhemu w'Imana nibo bana b'Imana. Reka rero utuyobore, reka uturongore mwami, yo ubwiza
ubwiza bwawe butugaragareho. Urakoze kuri mwiza kandi ugiye kujana natwe mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye. Amen. Haleluya. Amen. Ni vyiza kandi ni ivy'igikundiro kwibera mu ngoro kwa data. Dawidi yabivuze neza ngo kumara akanya gato imbere y'Imana ngo vyamurutiye imyaka myinshi yobaye ku isi. Haleluya. Amen. Natwe rero tunezererwe uno mwanya mwiza tubaye imbere y'Imana. Turashaka rero guca bugufi biciye muri ino ndirimbo, tumaze twisuzume tumenye yuko hari ivyatugoye muri ino ndwi tumaze. Hari ivyatugoye, hari ivyadukuye mu bwiza bw'Imana. Reka rero tusenge ducishije muri ino ndirimbo y'I127 ivuga ngo Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi. Iryo jwi ry'imbabazi uryumve, hanyuma turaza guca bugufi dusaba imbabazi ku vyatugoye. Mukiza Numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, magara ngo ntuze amaraso yawe Ave Yesu naje gukiza. amaraso wavuye anyoza ntunganye, naziko isi ibyaha byinshi mu mutima, byose ndabikuzaniye, aho binkureko ibyago iraze Yesu naje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye, kanira wuzuye urukundo, wuzuye ukwizera kose, n'amahoro menshi. Nditaze Yesu naje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye, naziko fashisha imbabazi nyinshi, nibyo wasezeraniye bizoshika byose. Nditaze Yesu naje Mukiza, amaraso wavuye Sanunganye. Tugiye gusenga, umwe wese ahamagara ayo maraso, umwe wese ace bugufi abwire iyo Mana ati ndazi ko mfise ivyaha
nta kindi gishobora kwinyoza atari amaraso yawe Kristo. Data, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, twongeye kurenguka imbere yawe duciye bugufi, mwami twitahuye ko turi abanyabyaha, nta wundi wo kutugirira neza atari wewe, kuko wowe uri Imana y'imbabazi. Ijambo ryawe riravuga neza n'ibyaha byacu naho vyotugura tukutuku ushobora kuvyeza. Turaje ishengero ryose, turaje reka urigirire neza, imbabazi zawe zigaragare ku ishengero ryawe, imbabazi zawe zigaragare ku bahungu, ku bakobwa, ku bapapa n'abamama, ishengero ryose mwami, tugirirwe neza, duharirwe, kuko ijambo ryawe riravuga ngo ibyaha byacu nibyo byakingiriye mu nyonga hawe, bituma mukumva utatwumva. None mwami duharire kugira ngo wumve ugusenga kwacu kuri uno munsi, wumve ugusenga kw'ishengero ryawe mwami, tugende tugirirwe neza. Turasenga mu maraso yawe Kristo tweza dutunganye, adukure kuri njebejebe n'amarabanga, maze tubabera nkuko nawe uruwera, kuko ari cyo udushakako. Urakoze rero kuri guhariye, urakoze guhariye ishengero ryawe, urakoze guhariye abantu bawe, aho kw'amashimwe n'icubahiro birushirize kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti tubisenze twizeye, amen. Haleluya, amen. ndaguhamagariye rero ngo wumve amahoro, ya mahoro umwami Yesu atanga. Ayo niyo nshaka ko uwumva, kuko wahejeje guharirwa, wabwiye Imana ngo amaraso yawe Yesu anyeze. Wejejwe rero ko wabyizeye kandi bigushikeko. Haleluya, amen. tugiye rero mu wundi mwanya mwiza, aho tugiye guhimbaza Imana. Mu ndirimbo ya mbere duca dutanga n'amashikanwa. Haleluya, amen. Inshuti Yesu niyo gaeta, uradukorera birahebuje, iyo nshuti Yesu icyo mwayigize. Ubu abantu benshi ntibazi ko ariho, ubu abantu benshi ntibazi ko avuga, ubu abantu benshi ntibazi ko abakunda. Iyo nshuti yanjye icyo mukamumenya. Ubu abantu benshi ntibazi ko ariho, ubu abantu benshi ntibazi ko ariho, ubu abantu benshi ntibazi ko abakunda. Iyo nshuti yanjye icyo mukamumenya. Umwami nawe iyo ataba Yesu, iyo ataba Yesu uhagaze. Ubu abantu benshi ntibazi ko ariho, ubu abantu benshi ntibazi ko avuga, ubu abantu
Amen. ubu abantu benshi ntibazi ko ariho, ubu abantu benshi ngo ntibazi ko abakunda. Reka dutange amashikanwa, hanyuma nawe uri kure urashobora gutanga ishikanwa ryawe canke ukarirungika kuri rimikashe inimero 62 66 29 39. Yesu araguhezagira ko uzoba ushigikiye kino gikorwa kirakeneye gushika kure cane. Haleluya. Amen. Rero dusengere abaje gutanga amashikanwa. Data mwiza, turagushimiye ku bantu bawe uhejeje kugirira neza, bakaba batanze bagutangiye. Turabasengeye umugisha ko wavuze ngo nimuzane amashikanwa yanyu, mubike hahandi hatagira ingese, hatagira n'abambuzi. Turasenze rero ngo abagutangiye ubahe umugisha, namuhezagira aho bakuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubagwirize, ubacunshubure ko umugisha wawe ku ijambo ryawe ribivuga. Kandi turasengera batashoboye kuronka, nabubungururire imiryango kugira ngo namwe baze baronke aho bakura. Nuko turasengeye n'ibikorwa agiye gukora, mwami ubihezagire kugira ngo bishobore kwagura ubwami bwawe. Urakoze kuri mwiza kandi ugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabandanya rero no guhimbaza, hanyuma mu ndirimbo imwe nitwaheza tuca twakira umuvugabutumwa. Ndaje umutima wajura kunyotewe, ndakihaye unkoresha ukugomba, ndaje mwami muri wewe niho ndukira, ahandi hose no kubaho nta buhande kwari wewe munezero wanje, ndakwihaye kubaho nta buhande kwari wewe munezero wanje, ndakwihaye. turaje muri Yesu, niho turuhukira, muri wewe mwami niho tubonera imfashanyo. None Data wera, turaje imbere yawe kano kanya, turahwekereye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubuntu bwawe bwongere butugaragareho mu izina rya Yesu Kristo. Muri wewe niho turuhukira, nko kumuririmbyi aririmbye. Reka rero tugirire neza, imitima yacu yongere yuzure ivyizigiro, imitima yacu yongere yuzuzwe ubushobozi n'ububasha. None kano kanya turaje tukwereka ugiye kuvuga ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo. Turamufatanije na kino gicaniro mu izina rya Yesu Kristo. Mwami utugirire neza, we yasame, maze nawe wivugire ari igikoresho, kandi igikoresho kikunogera. Turamusengere ubuntu bwawe umufuke, umugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Muhemu wawe abari bamuyobora, kuko we wari uzi ico ishengero rikeneye, kuko ari we uzi Yesu ibyo abantu
bawe bakenewe mu izina rya Yesu turamukonekise n'ijuru mu izina rya Yesu umugirire neza natwe mwami ubwoko bwawe Yesu uduhe mwami kugururirwa imitima kugururirwa mwami ubwenge kugira ngo twakirane akanyamuneza n'urukundo ibyo waduteguriye urakoze uwo twanse niba mubi mu izina rya Yesu Kristo turavuze mu buntu bwawe reka mubane nawe bongere ubane n'ishengero ubuntu bwawe mwami budufuke urakoze amashimwe icubahiro birushirize kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo Amen. mu kwakira rero umuvugabutumwa reka dukomere amashi menshi Imana yacu Amen. turakomeje kunezererwa umunsi mwiza Imana yaduhaye kandi nk'uko babibabwiye tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. uno munsi nkuzaniye ijambo ryiza cyane, ijambo ryo gukira indwara y'umutima, indwara y'umubiri. Imana ihabwe icubahiro. Amen. uno munsi cyane muri kino gihe abantu benshi barasugerejwe n'ibibazo bidasanzwe by'indwara, basugerejwe n'ibibazo bidasanzwe by'ubukene, basugerejwe n'ibibazo bitandukanye, kandi benshi muri bo ntibazi ko Yesu akiza. Haleluya. Amen. umuririmbyi yabirimbye abantu benshi ntibazi ko Yesu ariho, abantu benshi ntibazi ko Yesu akiza, abantu benshi ntibazi ko Yesu atabara. Haleluya. Amen. umunsi mwiza cyane Yesu yatoranije wewe, Yesu yatoranije jewe, ngo tubwire benshi bariko baradukurikirana, Amen. tubwire benshi bazodukurikirana ko badakwiye kubandanya bapfa kandi Yesu akiza, ko badakwiye kubandanya bagwara kandi Yesu avura agakiza indwara, ko badakwiye kubabazwa ngo bateseke kandi imfashanyo bakize yarabonetse. Vuga ngo Amen. Haleluya. Amen. uyu munsi rero tugomba dusoma amajambo make. irya mbere turarisoma mu butumwa bwiza Yesu Kristo yanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu gice c'11 dore ku murongo wa 2 gushika ku murongo wa 6, hanyuma dushe dusoma n'icete cya Petero igice ca 2, icete ca 2 ca Petero igice ca mbere umurongo wa 16 gushika ku murongo wa 18. mu gifaransa nyango niho byoroshe. Matthieu 11:2-6 hamwe na 2 Pierre 1:16-18. Imana ibahezagire. Amen. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Matayo 11 guhera ku murongo wa 2 aravuga ngo Yohana umubatizi atuma kuri Yesu. Ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe yumva ibyo Kristo akora, atuma abigishwa biwe kumubaza ati, mbega uri wa wundi akwiye kuza cyangwa twitege uwundi? Yesu arabishura ati, nimugende mubagire Yohana ibyo mwumva n'ibyo mubona. Impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, aboro babwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahirwa uwo ibyanje bitazotsitaza. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Dusome mu cete cya 2 cya Petero naho twumve mu gice cya mbere umurongo wa 16 dushikane ku murongo wa 18. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Petero ashingira intahe ibyo yiboneye, kuko tutagurikiye imigani yaremwe n'akenge, hamwe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icyubahiro ciwe gihambaye. Haleluya. Amen. Kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'ubwiza, aho ijwi rivuzwe n'ubwiza bukomeye cyane
ryamushikako rikavuga ngo nguyu mwana wanje nkunda akampimbara. Iryo jwi twatumvise rivuye mu ijuru aho twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Amen. Amen. Ya, Imana yahabwa icubahiro cyane. Amen. Munyerere dukomere amashyi menshi cyane ijambo ry'Imana. Ndanezerewe muri kino gitondo ko Umwami Yesu yongeye kunyiyereka akampishurira ugukiza kwiwe. Haleluya. Amen. Akampishurira ko n'uno munsi akiriko arakora. Amen. N'uno munsi akiriko aratabara. Amen. Yakubwira mwene data uriko urankurikirana mu bihe byose uriko uracamo. Wowe uriko bishobora kuba ari bibi kandi ni ngombwa kuko iki gihe abantu benshi bari mu bihe bibi. Ariko nagomba nakubwire ngo haracariho ibyizigiro byo gukira kwawe. Amen. Amen. Kuri ayo majambo ya Yohana Mubatiza, ya umukozi w'Imana. Yohana Mubatiza tumuzi ko ari umukozi w'Imana yakoze mu buhizi budasanzwe mu gihe cya kera. Niwe yitangiye Yesu Kristo kandi nico cyari cyaratumye avuka, avuga ngo nico yari yaravukiye kandi abikora neza. Haleluya. Amen. Amaze kubikora neza, nta wuzi mu buzima hari ama-accident professionnel. Nta wuzi accident yahuye nayo ituma bamushira hehe mu gasho n'ibohero. Imana idufashe cyane. Ari mwe mwibohero Yesu abandanya igikorwa, ariko aratuma message kuri Yesu uwo yari yarashimiye nahe ati ndamubona nguyo kandi simbere no kumutwarira ibirato, simbere no gukora kuturase tw'ibirato byiwe. Haleluya. N'ijwi ryari ryaravuze riramushingire ntahati niwe, ariko agera mu bihe bya nankana atuma ko ati mumbarize ko ari wa wundi basha, mumbarize none yoba ari wa wundi nkaba ndi muri ibi bihe bimeze gutya. Naramukoreye, naramuvugiye, naramushingiye narabwiye abantu uwo ari we. Imana idufashe cyane. Aratumye intumwa. Haleluya. Amen. Atumye intumwa. Yesu aramubwira ati genda mubwire Yohana ibyo mubonye n'ibyo mwumvise. Haleluya. Amen. Atumye impumyi zigira gute? Zirahumuka. Ibipfamatwi bigira gute? Birumva. Ibimuga bigira gute? Biramuka. Barakira. Haleluya. Amen. Akigenda mumubwira ati niwe 100%. Amen. Haleluya. Amen. Yari abatumye ngo bagende babwire Yohana ati reka gukekeranya Yohana, ndiwe 100%. Amen. Naho ubona ibyo biriko biragushikira, ndiwe 100%. Amen. Ica mpinduka ngo ukubera uriko urabicamwo, oya guma ndiwe 100%. Uyu munsi hari abantu benshi bariko baribaza ngo kumbura Imana ntitwemera, kumbura Imana ntituzi, kumbure twebwe ntituri abana b'Imana, kumbure ntitwakoreye Imana y'ukuri. Nawe wakoreye Imana yoca mu bihe nk'ibi. Bene data nagomba nababwire ngo nturi uwa mbere. Umva na Yohana Mubatiza byaramubayeko, kandi ico gihe ca nankana uriko uracamo nawe caramushikiye yaragiciyemo, kugeza aho agera mu gihe co gutumako wa wundi yashingiye intaha ati ndamubonye umwagazi w'intama w'Imana kuri cyaha c'abari mw'isi. Yongera aratumako none mbariza niwe canke siwe? Ibi uriko uratuma uriko uracamo birashaka kugutuma uja mu gihe ca nankana, ukwizera kukayumbayumba abana b'Imana, ivyizigiro bikaja kubipimo abana b'Imana. Ndabatahura 100% kuko si mwebwe mwenyene bibayeko. Haleluya. Amen. Ariko igikenewe ni iki mwene data? Nawe uriko uraca muri ibyo nyene uriko uracamo, Yesu aguma ari Yesu. Amen. Amen. Yesu aguma ari nde? Yesu. Ntuhave witiranya ngo kumbura nizeye Yesu atari we. Uyo nizera Yesu simba ngwara. Oya, waramwizeye naho ubona urwaye. Haleluya. Amen. Nico gituma yabwiye intumwa ziwe ati nimugende muzorambika ibiga. Amen. Muzorambika ibiganza ku bagize gute? Abarwayi. Yarazi ko abarwayi bazogira gute? Bakira. Bazokira. Imana idutabare cyane. Amen. Ewe nawe ufunzwe uri mw'ibohero,
ntuhave wiyabura ngo kumbure si agakizwa nakijijwe siko ndabihebye ndabivuyemo iyo banyijijwe neza oya nshuti yanjye oya na Yohana Umubatiza yakorera neza ijuru riramushingirira na Yesu yaramushingiye nawe aravuga ngo mu babyawe n'abagore bose uyu wa mbere ntawe uri hasumba Yohana Umubatiza. Haleluya. Amen. Uno munsi ndaje kukubwira ngo oya garukiraho kuzimira. Haleluya. Amen. Garukiraho nyene kuzimira, hindura imvugo, hindura ingendo, ariko urwo rupimo ico gipimo uriko uracako ugisohokeko neza. Haleluya. Ugisohokeko neza. Uno munsi turumva amakuru y'abakozi b'Imana buzuye mu busho, turumva amakuru y'abana b'Imana bafunzwe, turumva amakuru y'abana b'Imana basugerejwe n'indwara. Erega nibihe bana b'Imana, nibihe mwibuke ko n'abatwitanye imbere mu isezerano rya kera bagize gute babibayemwo. Haleluya. Amen. Kandi Imana yacu baratwigishije batubwira ngo ntihinduka. Haleluya. Uko yarejo nikwiri n'uno munsi kandi nikwizobiri nejo. Amen. Abandi bavuze ngo nta bihe bishasha biza, ngo ni bya bindi byabayeho tutarabaho bidushika ko tukibaza ngo ni bishasha. Kumva batwitanye imbere nabo barigeze kugira gute kubibamwo. Imana ivuze cyane. Ntirurunganwe ruzoza hanyuma yacu n'abazovuka kuri badonaye. Haleluya. Nabo bazoca mu bisa nk'ibi bibaze ngo ni bishasha bibashitseko, bibagire ko byabaye ku runganwe rwa papa wiwe Pasiteri Ive mu gihe ciwe. Amen. Iki dukwiriye n'igiki nuko abo mu gihe cy'imbere dukomera. Haleluya. Tugasiga intahe nziza. Amina. Amen. Yandikwa wanashaka. Amen. Kugira ngo abo mu runganwe rwo hanyuma, abo mu runganwe rwo kwa Donayi nibabishika baze bagende bazingurure ati mbega abo mu runganwe rwa papa Pasiteri ibi barabiciyemwo babyifashemwo gute, byagenze gute. Haleluya. Amen. Nibagenda bakazimura bagasoma bagasanga nabo byarababayeko barihanganye barasenga nabo badashobora kuvuga ati twihangane natwe tugire gute dusenge. Yesu aracakiza na bugingo n'ubu. Amen. Mbwira mugenzi wawe ngo Yesu aracakiza na bugingo n'ubu. Yesu aracakiza na bugingo n'ubu. Haleluya. Amen. Amen. Iyi ntumwa nayo yindi nayo sha Petero nawe yavuze neza. Amajambo Petero yavuze yandoheye kandi yamfashije rwose. Haleluya. Amen. Muri majambo twumvise muri Matayo nayo Yesu yivugiye ibikorwa akora, ibikorwa biriko birakoreka arabidondagura byose niba wabyumvise. Haleluya. Ku murongo wa gatanu. Haleluya. Rero uno munsi nta muntu ziriho zitariko zirahumuka. Haleluya. Mbega zigume zihumye kandi uguhumuka kwagize gute kwaratanzwe. Oya biragahera. Imana idufashe cyane. Ngo bacumbagira bagira gute baragenda neza. No munsi nta bacumbagira bariho abantu b'Imana barahari. Mbega baramenye ko Yesu akiza abacumbagira. Icyo kibazo. Imana idufashe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Abanyamibembe barakizwa. Uno munsi nta banyamibembe bahari. Mbega barazi ko Yesu akiza imibembe igakira. Icyo ni ikibazo. Haleluya. Amen. Ibipfamatwi birumva. Mbega nta bipfamatwi biriho ngaho iruhande yacu. Mbega birumva birazi waho ko Yesu ashobora kubishiza bikumva. Ikibazo. Abapfuye barazugwa. Mbega n'ibirwa barapfaga abantu b'Imana. N'ubu niba ariko barapfa. None bariko barazuka. Oya. Mbega aho barazi ko ari ubushobozi bushobora gutuma abapfuye n'abariko barapfa bazuka. Ikibazo. Haleluya. Amen. Aboro bagira gute? Barabwirwa ubutumwa bwiza. Mbega aboro ntitwuzuranye hirya no hino ga nshuti z'Imana. Mbega barabwirwa ubutumwa bwiza. Ikibazo. Haleluya. Amen. Yongeye ko akajambo ngo kandi hahirwa uw'ibyaje bitazositaza. Urabyumva ko ibyiza yariko aradondagura hariho umugwi w'abantu bizositaza.
haleluya Amen. none iyo abantu batitaye baca bakora iki barakurementaniriza sibyo barakugira ko ububasha bafise kandi Imana yabemereye kukugirako haleluya Amen. nico gituma abafunzwe bose ntibakoze ibibi haleluya Amen. nico gituma abafunzwe bose haleluya Amen. hariho abaremantanirizwa Imana idufashe cyane Amen. ariko igikenewe n'igiki igikenewe nuko baba baremantanirizwa baba n'ababikoze by'ukuri bafata ingingo haleluya Amen. yo kugira gute guhinduka Imana idufashe cyane Dufashe. kugira icyo bakoze Yesu yatabaye bariya bo mu gihe ciwe n'uno munsi arashakisha ububasha bwo kugira gute bwo kubikora bwo kubakiza bwo kubatabara ariko bakwiye kugira iki kumenya intambuko bakwiye gufata haleluya mbega bakwiye gufata iyihe ntambuko Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane Amen. bakwiye gufata intambuko impamvu bakwiye gufata intambuko ndayibabwiye nuko no mu gihe cya Yesu haleluya Amen. mbega n'abarwayi bose bakize oya abarwayi bose bakize hakize bangahe hakize abarwayi bande neza cyane komera amashimba hakize abarwayi bizeye ko Yesu ashobora kugira gute kandi twashobora no kubaharura kuko ibyo bitigiri bimwe bimwe byaranditswe ko dushobora kubaharura rero si bose yaba tutashobora kubaharura n'ibitigiri bitatanu boshiye bandika ati mu gihe cya Yesu Kristo abari barwaye bose baciye bagira gute bakira mugabo hakiza bagize gute Abizeye. Imana idufashe cyane Idufashe. kandi ibimuga byose ntibyamugurutse haleluya Amen. hamugurutse Abizeye. ibimuga byamwizeye kandi ikindi imbohe zose ntizabohowe habohowe imbohe zagize gute zamwizeye kandi ibipfamatwi byose ntibyumvise bumvise ibyamwizeye Imana idufashe oya n'abapfuye bose ntibazutse hazutse abagize gute mwibuke ko n'igihe yazura Lazaro iyo yireye akavuga ngo zuka ariko yavuze ngo Lazaro kubera ko Lazaro ari we yari yamwizeye n'abiwe baragaragaza ukwizera kuko barasemera bati Yesu yubahano ntiyapfa bari bagaragaje ubushobozi buri muri Yesu Imana idufashe cyane Amen. uyu munsi aho uherereye bimeze gute haleluya Amen. uno munsi mu muryango wacu bimeze gute amen Amen. bimeze gute ko abarwayi batizera ababoshwe batizera birashoboka ko batamenye icyo bakwiye gukora haleluya Amen. abo twasomye muri Bibiliya bagaragaje ukwizera kwabo bishiye mu bimenyetso biboneka haleluya Amen. reka pasiteri adufashe Baritimayo yagaragaje ukwizera kwiwe gute gapapa tunyarukije turagomba kubwira bariko baradukurikirana uno munsi bamenye ko arico bategerezwa gukora kugira ngo bakimire uku kwizera Yesu yatanze haleluya Baritimayo bamusunikira hariya n'urukoti rwiwe rumeze uko rumeze yaravuze ngo Yesu mwana wa Dawidi iruhande y'ukuba yamaze kumenya uwo Yesu ashaka ko mukiza yaragize gute yarasemereye baranamuzibya ati shwi mwebwe ntimushobora kunkiza mwebwe icyo mushoboye ni kunzibya gusa nta kintu umviriza ndakubwiye niwumviriza amajwi y'abakuzibya uragumuziba nyene mugabo rengera amajwi y'abariko barakuzibya Amen. haleluya Amen. rengera amajwi y'abariko barakubwira ngo iyo ndwara nikira Amen. Amen. rengera amajwi y'abariko barakubwira ngo ubwo buhumyi ntibuzohera ubwo bumuga ntibuhera no Yesu nta kintu na kimwe adashoboye
Amen. hamagara yesu ubwe turashoboye Amen. kandi ijambo ryawe rirambwira ngo ushoboye byose ni kesitiyo y'igihe n'umwanya uno munsi rero ni jewe ukorera haleluya Amen. uno munsi ni jewe ukorera ndazi abagore b'abahizi bafashe iyo ngingo bakavuga ngo uno munsi ndumva ngaha utampaye umwana baramurose ntibamurose baramurose kandi bariko barabwira iki abagabo abantu haleluya uno munsi ndabwiye yesu uti ni ukuri yesu simba ngaha utankoreye yesu arabikora ndabikora arabikora ndabizi ko na yakobo uwo baguma bambwira ngo wagisumbawe ijoro riraho yamenye ko agenderewe n'umumarayika w'imana yagize iki yavuze ati ndakwiyahurirako ingufu zose mfise ndaziguherezako ati ndekure ujahe numva ngaho utampeza kiki ndekure ndacerewe mpeza gira ndakurekure bibiribwa ngo bagwanye ijoro ryose haleluya uno munsi ninde ariko aragwana kugira ngo ahabwe umugisha wiwe usenze ijya mbere ukumva satani araje kugira ngo kazibe wowe ntiwavyawe na ntuze harya ntuze barigeze umubona afise n'ikintu nawe ushaka kuronka hego data wiwe uca uziba nyene pi ugahora uhoze ariko si uko bitegezwa kugenda vuga ngo no haleluya no tutegezwa kurwanira umugisha wacu tukawuronka mu izina rya yesu kuko yesu arawutanga yaba yabonye ko tutawukwiye ntiyari kuva mu ijuru ngo yemere gupfa haleluya ko yaje rero birashoboka dukeneye kugira ngo kumenya ingene twifata n'ingene tubikora imana ihabwe icyubahiro impumyi zahumutse barazizibagije zirasemerera kimushaka ko ndabakorera iki dushaka guhumuka haleluya nazo zaramenye iki indwara yazo hariho n'abarwayi batazi aho barwaye n'icyo barwaye ariko bamaze kumenya neza ugukiza ko ari yesu umwana wa dawidi ukamenya neza umurwara urwaye ko ari ubw'ubuhumyi ukeneye guhumuka yesu ashaka akagukora mu maso ati nikubere nk'uko wizeye haleluya haleluya uretse ko n'umugabisha w'ingabo yacumye ko yesu akamubwira ati agakobwa kanje nenda gafise ari kagwaye kari kumvira kankiriza ati tugende ndagakiza ati yo niwiburaza mwami wanje n'umugabisha w'ingabo hari undi ibintu vyinshi urabibona nawe haleluya ati ariko wovuga ijambo rimwe gaca gakiza yesu ati sinari bwakabone kwizera kumwana we aca akigira usanga kari niko kamusanganiye kagize gute kakize ashabaza abantu kikakize ryari yasahaya ashamenya ko ari yasaha nyene bariko baravugana nande yesu bana b'imana oya vrema dukanguke oya vrema twiyurure ko ibituryamye ko bitwikira mu kutamenya bitwikira mu buhwiji bitwikira mu bukene bitwikira mu ngwara bitwikira mu bumuga bitwikira uno munsi dusengera abarwayi bakiri mu izina rya yesu haleluya amen are you ready uriteguye tugomba gusengera abarwayi uno munsi haba ikintu imana n'ijuru bakora haleluya tumva gukira kudasanzwe mu mazu y'abantu mu bitaro abantu haleluya iyo mvuga ibyo ndabivuga neza ico ndiko ndabivuga cyane ubushize bavuga ngo nta nubwo bafise kuko nzi neza ico mvuga icyo ari cyo umva petero yabivuze neza hano hantu sha nakunze rino jambo yavuze ngumviriza kuko tutagurikiye imigani yaremwe nta kenge bano b'imana birashoboka ko abantu bakurikiye imigani yaremwe nta kenge bakibaza ngo bariko barakurikira imana bariko barakurikira yesu uga sivyo petero yaciye abivuga toya yo hamwe twaza kubigisha twababwiye ivyigwa ubushobozi bw'umwami wacu yesu kristo haleluya ubushobozi bw'umwami wacu yesu kristo nibwo bugomba gukiza abarwayi rero ndabuvuga ko ndabuzi bwarakijije imfura yanje haleluya bwarashishikaye burakiza n'abandi mu buryo butandukanye najewe bwarankijije indwara n'ubu bwankijije indwara haleluya reke kuvuga
bivuga ko ubushobozi bw'Imana n'ubu buriko burakora abana b'Imana. Haleluya. Yabivuze neza ngo kuko twabyiboneye. Haleluya. Hariyo akarongo yarangirije ko w'ijojwe ka 18. Reka ntasome wese wundi ngo kuko tutakurikiye imigani yaremwe na kera, hamwe twabamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no gusoza kwiba, ariko nuko twiboneye, wumvise, n'amaso yacu icyubahiro ciwe gihambaye. bakibonye ryari? Kuko yawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'ubwiza, ari ijwi rivuzwe n'ubwiza bukomeye cyane ryamushikako rikavuga ngo nguyu umwana wanje nkunda akampimbara. Barabibonye ijuru ryasama rikavuga, cyari igitangaza gikomeye. Haleluya. Barashimye nayo ibyo biboneye ngo iryo jwi ngo twaryumvise rivuye mu ijuru aho twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Petero ashimira ntacyo yagize gute? Yabonye. Haleluya. Yabonye kandi yagize gute? Yumvise. Hari n'umugabo yitwa Sawuli imbere y'uko aba Pawulo, nawe nyene ntiyari mu bigishwa ba Yesu Kristo, mugabo yahinduriwe mu bikorwa vyiwe bibi yariko arakora. Haleluya. Amen. Twese benshi turiko tuvuga Yesu twamubonye adukurikiye mu bikorwa bibi twahora dukora, aca duha mesyo, akigenda mubwira abantu ibimwiboneye kandi mumvise. Ndavyibuka umukozi w'Imana nuko atakiriho. Haleluya. Antumbereye mu 2003 akambwira ijambo ryasamuye umutima n'ubwenge biragenda. Cyo mu ryahishuriwe Yohana 3:15 sindaryibagirwa. Kudakonje cyangwa utabize ngomana kudana. Haleluya. Wamenga ni nkuba, wamenga ni ubwo bushobozi sinashoboye kurezisa, naciye ubwenge, nasubiye kwikangura nyuma bambwira ibyo nkora. Atakira Yesu abo mukiza atari ukurapfa, imisemo gukira. Haleluya. Yamaze gukira mbona nkirije rero n'ubumuga bw'umwana wanje. Amina. N'urupfu aragwirukana, umwana wanje arabaho ndi muzima ubu n'ikigaba. Haleluya. None ndeke kuvuga ubushobozi bwa Yesu bw'abana b'Imana. None wowe aho wicaye aho uherereye, nabyo Yesu yagukoreye, nabyo wamubonye ko n'amaso yawe, nabyo wamwumvise ko n'amatwi yawe. Erega iki gihe nicyagiye dutegerezwa guhaguruka tugashimira intahe Yesu Kristo. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega abo baboshwe bazomenya gute ko Yesu akiza bataronse umuntu agira gute? Abibabwira. Abo bagwaye bazomenya gute ko Yesu akiza indwara bataronse umuntu agira gute? Abibabwira. Uyu munsi turabitangaje. Haleluya. Ishengero ryo mu rugo kwa Pastor Yves turatangaje ngo Yesu twaramubonye akora. Haleluya. Yesu twaramubonye akiza, bikomera amashima. Amen. Waye uyu munsi teri ntabwo wizere Yesu aragukiza indwara zawe. Haleluya. Amen. Kandi ni indwara z'uburyo bwose, n'ubumuga bw'uburyo bwose, n'abadayimoni b'uburyo bwose. Yewe Yesu twaramubonye azura impfu izo arizo zose. Impfu zacongerewe arazigira ko ububasha, n'impfu natirere arazigira ko ububasha, kuko Hezekiya yongewe imyaka yo kubaho, yakwije imyaka yiwe. Haleluya. Usida babacurikiranwa muri kino gihe ngo bagiye kurondera ibiki n'ibiki ngo batanga baki, ibyo byose n'ubusa. Yesu urupfu n'urupfu kandi yaruhinduye ubusa. Cyo gituma bamuririmbye yaririmbye ngo yewe rupfu we uruboyi rwawe ruri he? Haleluya. Yesu ahoraho, yaduhaye guhoraho nuko nabahoraho. Bantu b'Imana mubimenye. Haleluya. Uyu munsi dutangarije abagwayi aho bari ngo bizerane natwe indwara izo arizo zose. Haleluya. Ubumuga ubwo aribwo bwose, abadayimoni baribo bose, kandi umunyene ntatebeje. Imana ihabwe icyubahiro. Umunyene ntatebeje, kuko icyo ushaka ni uko uno munsi twumva abantu bakize. Haleluya. Uno munsi twumva abantu bakize indwara hirya no hino. Reka rero kubera ko kano kanya ari akanya ko kuja muri pratique, ndagusaba mu kibazo urimo. Haleluya. Uhaguruke turugi ku bushobozi bw'Imana ukiza abagwayi mu izina rya Yesu.
abagwariye mu mihana bakire, abagwariye mu bitaro bakire, n'abafunzwe babohoke. Haleluya. Amen. Impumyi zihumuke, imfamatwi yahabuka, tugire ko Imana ikwetagira. Yaca mu izina rya Yesu. Uyu mwanya turifatanije n'abagwaye bari mu mihana. Uravuze ngo ubushobozi bwawe bukiza mu izina rya Yesu Kristo. Mu mihana mu izina rya Yesu Kristo, abagwaye mu bitaro ubushobozi bwawe basangemo bakize mu izina rya Yesu Kristo. N'abafite amatwi aho biri mu izina rya Yesu, ubushobozi bwawe ubasangemo bakize mu izina rya Yesu Kristo. Ineza yawe ikiza irakiza namigira neza Mana ikomeye, Mana ihambaye, n'ubu uracyakora, n'ubu uracyakiza, n'ubu uracyatabara mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti. Yesu Kristo yakeneye intahe ivuga abakorewe, abakiriwe neza, abatawe, abamugurutse, Yesu bagenda
babo bazuke bizina rya Yesu Kristo. Bibiliya tubwira abatari bake wapfuye bapfuye izina rya Yesu Nazareti biragaragara abari bazi ko yapfuye passagem dessa yawe n'ubushobozi bwawe bwaje mu gisagara bwaje mu gihugu cy'Uburundi bwakijije abarwayi bwabahoye baboshwe kandi bwazuye n'abapfuye. Urakoze mwana, tuzogushima mwana, tuzogushima mwana. Ntidukeneye ibyo gusa no muri bizinesi mwana, abariko bararira ko bizinesi zapfuye turasenze ngo zizure mu izina rya Yesu kugira ngo ubuzima butuma abantu bose bavuga ngo Yesu turabonye ko akiri muzima kuko yadukirije ibyacu byari byarapfuye, turabonye ko ari muzima kuko yatubohoreye ibyacu byari byarapfuye. Urakoze Yesu, urakoze ko ubikoreye kwihesha icyubahiro maze ijambo ryawe rishike kuri benshi. Unabugingo n'ubu Yesu aracakiza, nabugingo n'ubu Yesu aracabohora, nabugingo n'ubu Yesu aracazura. Urakoze mwami Yesu, urakoze kubihereye ubikoreye kwihesha icyubahiro. Amashimwe yose n'icyubahiro n'inganji n'ibi byawe bidashira mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Urakoze Imana ibahumugisha. Amen. Hallelujah. Amen. Reka twongere dukomere amashyi watubwiye ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwiza. Yesu n'ubu aracakora. Hallelujah. N'ubu aracakiza, n'ubu aracatabara, n'ubu aracabohora. Hallelujah. Ijambo ryiwe rifise ubushobozi. Hallelujah. Amen. Nuko rero umwami Yesu ahezagire umuvugabutumwa wacu. Imana ibandanye kumuha amavuta menshi kugira ngo umwami abumva buno butumwa babohoke. Haleluya. Amen. Nuko rero Imana imuhezagire ku byo ihejeje kumukoresha. Tugiye rero kurangiza. Haleluya. Amen. Kurangiza igikorane cyacu. Wizera Imana kandi ubandanye wizera kuko Yesu nabugingo n'ubu aracakora. Tugiye rero kurangiza ikoraniro turirimba indirimbo ya 25 ivuga ngo ewe Imana yacu ni nziza. Imana yacu ni nziza, inshuti itazigera ihinduka, urukundo rwayo ni rwinshi kandi ntakagero rugira. Ni wewe ntango n'iherezo rya byose, mwemu wawe tuzigame Yesu, turagushimira ibyabaye byose, tubizigiye kw'ibizoba. Haleluya. Turashimye Yesu Kristo. N'ubu uracakora. Ijambo ryawe mwami n'ubu riracakiza. Ijambo ryawe n'ubu riracatabara. Ijambo ryawe n'ubu riracabohora. Mu izina rya Yesu Kristo turasengeye mwami. Imiryango
mu izina rya Yesu Kristo, reka ubandanye kweterevena, reka ubandanye gukora mu izina rya Yesu. Abumvise buno butumwa bwiza, mwami ubatabare, ubakize, abafise mwami ibyabo mwami bari muri desespoire, mwami ubuzuzemwo, mwami gutabarwa mu izina rya Yesu. Turasengeye mwami n'igihugu cacu naco bigirire neza, abari muri ico mwami batahure ko n'ubu gikora, n'ubu gitabara, n'ubu gikiza, n'ubu kibohora mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bongere buzure mu kwizera, buzuremwo mwami ivyizigiro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, urakoze kutugiriye neza, urakoze ko mu miryango wigaragaje, urakoze no mu gihugu ko wigiye kwigaragaza, urakoze ko no muri kano karere ugiye kwigaragaza, urakoze no kuri isi yose ugiye kwigaragaza. Nuko amashimwe icubahiro birushirize kuba ibyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo, Amen. dukomera amashyi Imana yacu, Imana igikiza iracakora na bugingo n'ubu. Mu kurangiza ubwire uwo muri kumwe ati Yesu n'ubu aracakora, Yesu n'ubu aracakora, Yesu n'ubu aracakora.